Bibiliya iti umugore mwiza, umugore w'ubwenge ninde yomuronka? Akabaza nguwo mugore afise agaciro karuta amabuye y'agaciro amwe bita marijane. Uwo mugore womukura he? Nimba waramuronse ushimira Imana, aho ugeze hose uca ukubita urumenyetso uti Mana warakoze. Kuko urose umugore w'ubwenge aba arose n'umunezero, yama n'agasurire wampaye inka, Mana yanje, Mana yanje. Nawe vyashitse ugahusha rero, ndakwihanganishije, birabaho, birashika, nturi wenyene, ariko uvyihanganire cane. Nta mvura igwa idahita, ivyo uriko uracamwo ni isomo rikomeye, ni ishure. Gerageza rero uronke diplome ufise ubumenyi buhagije. Namwebwe mukiriko murarondeza, courage, courage. Mwebwe mbere uno musi nimwe ngomba ngarukeko cane cane. Basogokuru barayamaze bati umuhusha atunga ahusha umugore. Basha abarundi ba kera je nibaza yuko bari inspire, mutima mweranda canke mpwemu yera niwe yabafasha. Uhushije aha hantu ukanyerera ugatwara inimero atari iwawe ugiye huruti bayi. Ushobora kuba ufise n'ibikwegana mbere, ukaba ufise imodoka, ukaba ufise amazu, ukaba ufise ubutunzi, mugabo umunezero, amahoro ukabibura. Nimba bavuga yuko urugo rwiza arakajuru gatoya, iyumvira urugo rubi nago ico ruca ruba. Voilà, gutora rero uwo muzobana ubuziraherezo nibanga ritoroshe, n'igikorwa isaba kwitondera. Kino gihe abagore ni benshi cyane, ariko abafasha bari kurusha. Kanatsinda na Bibiliya iravuga iti uworonka umugore w'ubwenge ninde? Bisigura yuko uwo mugore utomusanga hariho hose, ameze nka kurya kw'inzahabu. Inzahabu ntuyisanga hariho hose. Naho bimeze uko, naho bagoye, mwene abo bagore bariho. Umuntu azakubwira ngo ntibigoye kumuronka azoba guhenze. Kino gihe hoho abatari bake basigaye bahusha. Iki vyerekana ni ingo zirirwa zirasambuka buri musi. Uno musi rero sinje kuvuga ivyo vy'ingo ziriko zirasambuka, oya haba namba, ahubwo ndabafitiye inkuru nziza. Ndabazaniye inkuru ishobora gufasha abakiriko barahitamwo, eka mbere igashobora no gufasha abaza barashinze izabo. Nabo vyariko biragora babona bageze aho babona yuko borusambura. Ndizera yuko hataza kubura na bakeya bakira. Iyo nkuru rero ni inkuru y'umugore yabaye igitangaza. Ni inkuru y'umugore yandikishije amateka kw'isi. Ni inkuru y'umugore atabaye umugore gusa, ahubwo yabaye umufasha mwiza. Ndagusengera ngo ntube umugore gusa, ahubwo umufasha mwiza. Uwo mugore w'igitangaza, uwo mugore w'imboneka rimwe, uwo mugore ashobora kwinspira abandi, uwo mugore ashobora kubera icyitegerereza abandi, uwo mugore ashobora gutuma abandi bahindura ivyiyumviro, uwo mugore ashobora gutuma abandi bakira. Uwo nawe rero si uwundi ni uwitwa Bertha Benz. Kubera iki yitwa Bertha Benz? Yarongowe n'umugabo yitwa Benz. Ubu nawe akaba ari we yatanguje imodokari kw'isi. Ubu niwe yakoze imodokari ya mbere yitwa Benz. Bavuze ngo Mercedes Benz, iryo Benz ni izina ryiwe. Bertha Benz rero atarubakana na Benz yitwa Cecilia Bertha. Amaze kubakana na Benz, murumva yuko yaciye ahindura yitwa izina ry'umugabo. Hariho abagore rero bavuga ngo yabo wapi ngo je sino kwitwa izina ry'umugabo kabisa. Nuko bimeze amaye usanga bipanze neza, usanga ari marahwi, asha na jewe mana
iyo dosiye reka tuyireke ndazi yuko ari abana bacatangura kuvuga ngo ngumviriza hari ico je mvuze abantu niba bashingwa n'ubusa hari abatanguye kuvuga yamara twavyumvise mwumvise iki bari baraguza nawe nyene barabaho jewe nta kintu na kimwe navuze twibandaniriza wari bwiyumvira ukuntu imodokari yoba yarabayeho imodoka ya mbere yatangujwe na Bertha Benz wari uzi yuko umushoferi wa mbere yatanguye gutwaza imodokari ko ari umugore uwo si uwundi ni Bertha Benz uno munsi hoho murambaga abagabo batanguye kuvuga ngo wumve vyatanguye wumviritsa ko mugize ivyo reka ndabongera mwari muzi yuko abantu ba mbere batwaza imodokari neza kw'isi ari abagore mana yanje umunsi hoho abagabo barambagira ibisiga aho ivyo bintu ariko aravuga n'ibikiganani twaba twavuze umve ivyatanguye reka ntiriwe ndabatevya ndabagire ku muriri ingene vyagenze ndabereke ingene Bertha Benz yakoze umuduga wandikishije amateka kw'isi n'ubu ukiri kurandikisha amateka Bertha Benz bamwita Père des automobiles canke Father of automobile canke watanguje ubwa mbere icyumviro c'imodoka turabire hamwe n'ingene Bertha Benz yabaye umufasha mwiza turabire hamwe ingene yagize uruhara rudasanzwe mu buzima bwa Bertha Benz kugira ngo ashobore gushika ku ndoto ziwe hariya imeni mu Budagi mu 1888 umuenjeniyeri yitwa Benz yigira inama yo guhindura amateka y'isi mu guhindura ivyari bisanzwe bikoreshwa mu kwiyunguruza izo nazo zari indogoba aho yagize iyo ndoto afise imyaka 15 ico gihe abakuru bagira ku ndogoba nawe ariyumvira ati ntegerezwa guhindura amateka yiyumvira rero ikintu cotuma ivyo bihinduka akora ku murango no mwijoro kugira ngo ashike kw'iryo hangiro amara imyaka 20 ariko akoresha umutwe agerageza koraka vyanka subira urumva yuko yategerezwa gukora ikintu gifise imoteri ikintu gishobora kwigendera kare indogoba bazishirako ico bita chariot zikagenda ziragikwega gifise amapine mugabo nticashobora kwigendera aravuga ati ubu ntegerezwa gukora ikintu cigendera ikintu gihindura aya mateka ico rero nico yise Patent-Motorwagen Bertha Benz rero naho yariko arakora uyu mugambi mwiza yari afise intambamyi zikomeye ariko yari afise umugore w'ubwenge yari afise umufasha ateye ubwoba uwo ndiko ndavuga ni Bertha Benz Bertha Benz yarazi indoto ya Bertha Benz yarazi yerekwa agiwe Benz rero yarakunda ivyo ariko arakora yamuba hafi akamusunika akamutera intege kugira ngo ashobore gushika kuri iyo ndoto mbega umugore mwiza mbega umugore w'umwete She always was pushing him and that he had to do this invention and he had to exercise ati yakora ibishoboka vyose kugira ngo umugabo wiwe ashobore gushika kuri iyo ndoto ihambaye yagira ati ibishoboka vyose ndabikora mpaka umugabo wanje ashitse ku ndoto ziwe ico gihe Bertha Benz yarashitse aho bimugora agira intambamyi zo kubura uburyo aravuga ati hako umugabo wanje adashika ku ndoto ziwe gukora ibishoboka vyose kugira ngo aronke uburyo bumufasha umutima g'abantu b'Imana mwebwe murawumva Bertha Benz was an amazing woman. Ati Bertha Benz yari umugore adasanzwe nabwiye yuko Bertha Benz yari afise intambamyi zikomeye ari muri iyo laboratoire yiwe yaguma yinyegeje Bertha Benz wa mugore wiwe w'amayinka akamuguma hafi akaguma amutera intege ati nukuri uyu mugambi ni mwiza bandanya naho hari biteye ubwoba naho hari bikomeye bandanya tuzoshika ico gihe Bertha Benz mwumva akakantu uyu mugabo Bertha Benz ni kuko yariko yisema
nabwiye yuko ico gihe hakoreshwa indogoba kandi izo ndogoba zakoreshwa n'umwami w'Ubudagi yitwa Kaiser. Indogoba zakoreshwa mu kunguruza umwami kandi byari ibintu vyerekana gukunda igihugu. Bertha Benz nawe rero ari ngaho muri laboratoire ariko yiyumvira kubisubiriza. Voilà. Bamufashe n'umutwe bari guca bawusya. Myandi majambo yafatwa nk'umwansi w'igihugu. Ivyo muravyumva namwe. Ariko yari afise iciyumviro ciza, iciyumviro innovative. Voilà. No mwidini ico gihe ntibavyorosha. Indogoba zari zifise amateka. Kwiyumvira rero ko bozikuraho kwari kwiyahura. Bacha gufata yuko uri shetani. Murumva yuko Bertha Benz yariko arakora mu bihe bitoroshe, ariko umugore wiwe amuba hafi. Akazaramuha akabeze wambaye la. Akantu vraiment namwe banze mukarabe neza. Naho ivyiyumviro vyoba bipangurutse woza wumva bisubiye ku murongo. Bahakugiriye. Banze mugiterezereza wambaye inka. Gusa ntimumbage. Natsi ko munkarira ndakurahi. Aka kantu kabona gute? Raba aka kantu umuntu akakugiriye gasigura iki? Utu tuntu muze muratubika ahantu ndaza kutugarukako. Murumva ivyo bintu byose yaguma bikorera iyo yinyegeje. None gabashi ibi bintu hoho nzokinyongera hehe ikintu niyo nagisohora. Aha muca mwumva yuko yarasanzwe afise n'ikibazo c'uburyo. Yarashitse ahantu arakwama Bertha Benz acaja iwabo. Afata igice c'inkwano arakizana. Aca baragikoresha. Iyumvira nk'ukuntu yoba yarapanze nk'abavyeyi biwe. Abwira nuko umugabo wanje afise umugambi ariko arakora ibi nibi none ni mu mpamahera voilà kugira ngo turabe yuko yoshika ku ndoto ziwe. Iyumvira umukobwa warungitse kubaka, umukobwa warungitse mu Burundi, voilà kuba mugore wa Murundi, agaca garuka ahakubwira ibintu hamwe n'ivyo ngo umukwe afise ivyiyumviro wariko arakora umugambi. Iyumvire nawe ukuntu nk'abavyeyi ba kino gihe wo mwishura. Murumva yuko yagerageje kuvyumvisha abavyeyi. Bertha Benz azana ya mahera afasha ca gikorwa cabe n'umugabo. Ntayazanye barayakoresheje ngiyo ingendeshwa ya mbere irasohotse. Patent-Motorwagen. Bertha Benz nababwiye yuko atabona neza ingene ivyiyo ngendeshwa bizogenda. Ntiyabona ingene yoshobora kuyigirira marketing, ntiyabona ingene yoshobora kuyimenyekanisha ngo abandi bayimenye. Ariko Bertha Benz yarabona ingene vyoshoboka. Yamubwira ati mugabo wanje ndagushimiye ushyize ku kintu gikomeye. Ati rero iyi ngendeshwa y'impenda yipime abantu bayibone. Bertha Benz nguwo arayinanaye wampaye inka, imisozi aranzaganije, imodokari ya mbere ngiyo igiye mw'ibarabara iriko iranyongwa nande na Bertha Benz. Bertha Benz agenda ibirometero 105. Abantu aciye ko bagaterama bagasamara bati mana yanje ibi bintu nibiki. Aho ninde ariko arayinyonga si Bertha Benz ni Bertha Benz. Bertha Benz azanye iki? Azanye inyishu. Bertha Benz abamubonye babona igitangaro. Bagakubita urumenyetso bati ibi bintu nibiki. Bertha Benz ariko aragira promotion y'indoto z'umugabo wiwe. Aha rero yatwaye ingendeshwa agiye kuyerekana iwabo mu karere. Bertha Benz muramubona ku ngendeshwa yapfuvye wampaye inka. Agiye kwisengero patira ati mana yanje ivyo none nibiki. Nguyo rero mu mateka y'isi arayahinduye. Reka parking murabe. Patent-Motorwagen. Iyi nkuru iraryoshe cane gose. Murazi yuko bwari ubwa mbere ayinyonga yategerezwa no kugira maintenance. Akaraba ivyapfuye. Akayiryama musi akaraba ati mbega bashahu
iriko irafima yabaye iki? Amavuta ariko arava bimeze gute? Mwandi majambo biravye neza umugore we yatanguye kuba shoferi mekanisye. Abagabo ni muje hirya nawe ntimubona yuko ariko arayikanika ngaha? Hana yuko yeko arashiramwo essence